Juste? Juste? Sawa. Ni sawa? Sawa. Okay. Mwana mudukira aho. Nakunda kureba wanyereka. Ubikora bishobora. Si byose nkaziya mbabura zivamwe urubeya ari wacu twari tuzimenyereye tumenye ducana ku nkwi n'amakara ariko bizoza ni bukebuke. Mbe mama wawe wari hehe akakanya? Mama araryamye. Araryamye. Hama nkuko nabikubwiye uri ngaha uzisanzure umve ko uri muhira. Ndabizi biragoye kubimenyera nuko byakiriza ubwonko wari umenyereye utapapa ubwira ama ukacuronka papa biragoye kubyakira ariko nzobimenyera ni bukebuke kandi ni sawa. Mumbabarire ikosa ni ryanje ariko sishaka kwibuka kahise kandi umbabarire igihe cyose wabayeho ubabaye utagira papa. Oya amakosa sayo wanyu gashobora gushoka sanga niko Imana yari yabipanze. Okay, nibaza yuko ibyo tuyaze birahagije nari ngiye kazi genda ubandanye udukorwa twawe. Nta kibazo mugira akazi keza. Sawa turasubira. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. Umeze neza? I'm so good. Nola. Maze iminsi niyumvira ko ibibazo waciyemo ukuntu byari bikomeye kandi byari byinshi. Ejo umenya mama wawe uyu bukeye ukamenya uwundi. Umva ndahangayitse niyumvira uburyo wasi uba wiyumva. Urazima buja. Je kumashyitsi hano ku isi nasanze nta kintu na kimwe kirenze gihari. Byose n'ibisanzwe bisaba gusa ko uyakira ukabyakira hama ukibanda n'ibizubuzima. Aya Nora nuvuge gutyo. Ku isi nitwo kwakira ibintu byose bice biragoye. Ariko wumve ko nakubwiye kuri nk'umwana wanje. Ndagufata nk'umwana wanje. Bashaka rero no mu rugo wisanzure wumve ko uri umwana. Okay. Nzogerageza kubaho nkuko mushaka. Yo. Ntuzubeho ko twe tubishaka. Uzubeho ko bishaka. Bidogufasha kubaho neza gusumba kubaho ko twe tubishaka. Sawa mabuja. Nzobikora. Okay. Ama ndagusaba ikintu. Ndagishoboye ndagikora. Okay. Nikigoye cyane. Shaka gusaba ndose kunyita mabuja. Shaka nzenda guhamagara gute? Ayandi mazina yose ushaka havuye muri iryo rya mabuja. Ngari kubera nabimenyereye ariko nzokwiforce nzogerageza nimba utabikunda utabihindura. Okay. Sawa, merci. Shira agasobanuro turaba.
Amanora Oui. naragihowe cyane no kuba waramenyanye n'amaraso yawe kandi birongera biranezeza cyane kuko wasanze benshi muri bo muzinanye Ego twari tuzinanye yego ariko rero Nora ukwiye kwiyubara wigenze magabo burya abantu si beza ntubizere rwose ngo uhereze kuko abantu ubona abo kwizera none mama nubikora gute ikintu cya mbere mbona ukora bishobotse ugomba kuva muri iryo rugo kwa Bosco kuko bajye abantu ngerageje kuraba ukuntu bakwitwayeho ubwa mbere Nora sabana beza Nora umutima wakwirukanye bwa mbere niwo bagifise n'ubu nejo canke igihe ushobora kumva basubiye bakomoye ndagusabye uzi mama ko nanje maze imisi ndavyumvira kandi kuri ndavyumva mu gose uzi yuko naho mbaye hajya atamahoro ndahabanye mbarumva nyine menga sinde alezi sinzi ico bivako ico bivako nico nyene nico kandi noneho vyongeye n'ujya mugore ariko arita ngo ni mama wawe Nora umugendere kure burya abagore ntago turi abantu bo kwizera ntidufyina waho wamubonye ubundi we niwe mama mfise Nora genda gukunda kwashima ndagukunda uba ngiye kukugabira yes Zongabira iki mama uzobibona nago haragera ngomba asubire muhira sivyo tuzosubira reka mfate taxi kandi wakoze aheruka gucorerwa n'umuvyeyi kera sawa rero tuzosubira ndaryohewe breve ndakumbuye witeho mama sawa Seriers. Nabyutse mamaze nk'isaha. Uri uhagaze nga? Nibyo muri telefone byose nabibonye. Nabiriye byanjye. N'uwo wari urikoresha yarufashwe. Nayifata n'itonga mukama. Kusimanishe. Urasenge. Na mashitana kurimo. Yeah. None? Sawa. No. Ngari wigunze hari ikihe kibazo? Uya nini ko ndasamara nyine ndabo dustati tw'abantu. Mbe kutambwiye. Inzu yacu nshasha wayibonye gute? Inzu ni nziza, ivyumba vyayo biragutse ni binini. Isa neza prema kandi urumva neza gushima. Ko nyere tuyo mu mashimwe tuje gutanga n'ituru gishimwe mu rusengero. Twavuye mu mangano turi wacu, umva rero gushima gute? Sho umwana w'umwamaririye. Arakibona. Ahubwo gusa ikintu mbona twohindura ni ibintu wayiguranye. Ibintu byo mu nzu tukabihindura nyine twegeno byiza nyine biri VIP cyane. Oya hasigaye ni wewe. Ico nasabwa kubona naragikoze. Umugabo azana igitanda umudamu akazana amatira n'amashuka. Reka ivyo bintu sha. Nje umukobwa umudamu yaje mu rugo asanga vyuzuye yuzuza akabati nzozana ibirahuri. Okay. Gusa rero sherera ubwo biruko. Nari maze iminsi mpanga kuganira we na Nora. Ariko ntibyankundiye kwera ko nta ntebye. Gusa shuro twebana cyo dutwaye. Amasheri. Uko iminsi guma yegera imbere. Niko ngenda ntahura ko uri umugisha Imana yampaye. Ya. Kuva nahura nawe nagiye nshika ku bintu byinshi bitandukanye. Bisigure ko uri umugisha Imana yampaye. Merci gusa nari ngumbuye kumva amajambo meza apfa kuri wowe. Ariko nkaba nibaza none umugabo wanje wa kera ahora ambwira amajambo meza yagiye. Uko biri kose sinzi ikintu cyabaye ku rugo rwacu. Ariko ndibaza ko byaba byaravuye ku kuntu twabanye. Dufise ibintu byinshi tutari twarabwiranye. Ariko Imana ishimwe ko yatugaragaje twese. Ndibaza bikoze kugira tubane ataco duhishanye. Bivuze ko utakimisha rero. Nta kintu kimwe wasigaje. Bo.
ushaka kumenya ikintu naguhishije? Sure. Okay. Ikintu naguhishije ni uko nasanze uri umunezero wanjye ibihe byose. Mahebe. Okay, uratarama. Mbega mama wawe ko ntamubona ngaha ari he? Mama yagiye kandi yambwiye ko ashobora kutagaruka. Ashobora kutagaruka? Ni ngaha afise ikibazo nyabaki? Mama yambwiye ko hano atisanzuye kubera ko urabona mama n'umuntu wamenyereye gukora kuguma arima akora tunaturiya. Rero ngo guma yicaye hano ngo biramugora atakintu ariko arakora. Urazi rero reka ejo nzoguha amafaranga umushire nimba yo wayasubiye hamwe mwahora mu wa mucara. Sawa nta kibazo nzomushire. Hama hari ikintu nashaka kubaza. Mbega ni uwuhe mwuga wumva woshobora gukora kugira ngo ndakuronderera ishuri urabe ikintu nawe woshobora gukora mu buzima bwawe? Oya, je nta mwuga no kwiga ahubwo hari umwuga nzi no kwigisha. Usanzwe uri umwigisha? Umwigisha wowe mwuga? Yego, umwuga wo kubaza. Usanzwe ubizi neza ku buryo kwigisha abantu? Sinoreka kubimenya kubera ko jewe n'amahirwe naronse yo kwiga. Rero sinomera nk'abandi bize ngo nizere ubuzi bwa leta. Ibyo byaciye bituma nkora cyane ibintu byinshi bigiye bitandukanye, sinakwisanga mu buzi bwo kubaza. Rero ndabizi cyane ku buryo numva no kwigisha n'urundi rwaruka rwifuza kumera nkanje. Yego. Ndumva uciye ubwenge wa musore. None muri uno mwanya ni kihe kintu ubona no gukorera canke ikindi kintu ubona no gufasha kugira ngo ushike ku ndoto zawe? Ibyo mfasha ni byinshi kuko nk'ubu turakenya ibyuma bihagije, ariko jewe sinizerera mu bintu bya gusa. Nizera ko nzokora cyane kugeza ndabyishikanyeko. Gusa sinoreka gushimira warugeze neza kunyumvira. Mani guhezagire. Okay. Mani kuja imbere mu byo urimo. Jereka mbandanye mu byo naringiyemo. Nora. Nabunzanira amazi ngaho. Okay. Nora. Mbeje ko nakubonye ngorobereje. Tuna gisize kwa Aline ntuna nasinze kuzana cyo gituma nateje gutaha. Okay. Ariko merewe neza. Ego boss, sawa? Manura. Nagira nkwisabiye ikintu.
ntuzusubire kunyita boss. Ibyo byari kera ngifise imyumvire mibi Imana itarampindura amateka. Bivuga unkundiye ukaza uranyita papa nanjye byonshimisha. Pardon gose ngira nanyereye niko nyine namenyere kubita boss ariko nzogerageza ndabihebe. Nora icyo ukumva cyo nuko nta kosa nokongera kugukorera cyangwa mama ngo ari gukorere. Ndagusaba wibuke ko turi ababyeyi bawe kandi nta nikosa tukiguharurako kandi turagukunda. Sawa none buje murankunda? Ya sawa reka nzoyibona kubera umuntu ntimubana ukwezi kurenga utarabona akagukunda canke atagukunda. Nturinde udutega iminsi byumve ko tugukunda kandi cyane. Sawa murakoze nanje ndabakunda. Sawa rero. Abel. Ndamusaba, ndamutse. Amahoro. Ni jewe. Acha nagabwa hano. Ako gashabe n'ukuri kasigara rugatumba n'ukuri. Ukanasiga ntiruke no kuvuga ati reka basi wa muntu wasangira urwagwa reka nje kumuraba basi unanokira unanchode n'ibihumbi. Oya nisange umuntu aba yafatiwe n'ibikorwa byo mu mujura bizo. Yo Abel. Yo. Hewe. Nawe urashakire ngura gake. Hewe. Ahubwo ngwa munda kandi n'ukuri ndagweruka ke. Amahoro. Amahoro Abel. Amahoro. Kubona ntahinduka.
ariko gawe n'ukuri kw'Imana mwe twara abagenzi nta no kwibuka basi nabo bansize n'ukuri kw'Imana sinagutaye ariko jenze nakukurangira uwo musi ndakurangira cyakiraka cyo kuza kurima haha ndavyibuka abaje byambaye ku nta n'ikintu ngike je navuze ati je Abeli uko barambwiye ngo ko abaye umutajiri warabaye umutajiri kumwe ibyo bambwiye nibyo urumva burya rero maze kuvuga ati je kamanuke je sinoguma ngorewe ngaho gatumba urumva none acamuga ati kamanuke burya nashikiye ko wa muhungu Pascal niwe yambwiye ati aba hantu mwiri ya karitiye urabona ikaritiye mwikaritie nguraho nimba yavuze gute iyo karitiye ni nyene ndakunda kwibagira nkiyo nagiye keshi ndibagira izina ryayo cyane ndagiye mugabo nagenda baza hama cyamura na Pascal Pascal tumaze guhura niwe yambwira ati wewe Abeli ahantu haba ati uragenda uca ugeze ahantu kayira gakikama ugeze kwiruca ukata gutya tarona kandi kayira kikorosi ikona urabona ikona riri ahantu hari kizu kirekire gutya ati ugeze ukatana mu kuboko kuburyo ucone inzu y'itaje kandi najuko nyine yagiye arambwira nginda ndakata subira nkata uko Jesse ni hendo razo kuva kera uri ncabweye ngene urumva maze gukata gutyo cambaza umukobwa we kararengana navuga ati umukobwa hankubitira ati ndabango umugabo tereka mbaze hajya umukwe wisona ahambwa bona we nubyibuka urumva kujya rero amaze kundangira ngaha cyangwa ati umugabo witwa Abeli yarateye imbere asigaye bakwiyo etaje yenye ndaza bagi ngeze hagace ndadodora urumva uje no umva gutya nuko ndatomboje kubona nagutoye nahangayitse abi yo chateye ngake karibu yebe kayo rurutune ntugoko gwako inzu yongwa ko gute niko igerekira umuyaga ukagisenyura umuyaga uracagira ngurake icaruruke basushira umutima hamwe uruhuke ntawo kwishigiza zawe yo none ko muri bitara byaka haraka Remi